aje jore kuragira ikimuhira Eduje sinadurambe wagiye hirya yejo arabeje hari hirya yejo man yaje mugara umunsi igeze kuza oya reka haruka bijyana vandre urara umuhevye urumva ko nyene haba harahiye niki ariko muje gushira kano kuri stati mu kanya gaheze nishira kano kuri stati mvuga ngo aho hambere yaheze umukobwa yinjiye muri chambre y'umusore yasoka mu gutambuka acumbagira niko byari bimeze apfuye yava acumbagira ariko bava yiruka nkuru kwavu man morning tonight uba wantwaye urukundo baby uba wantwaye kuko ndakwiyumvira kenshi ku munsi ndakuvuga kenshi ku munsi ndakwiyumvira kenshi imana ikurinde oh baby wanzinze ingata umutima urantoroka uramewe na Julieta wow. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everyone aho muri hose twizera yuko mumeze neza bari ku mpande zine z'isi abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko namwe jo Imana mushobora byose izobibuka bikagenda neza amasanamu y'akararo nkaya muyashikirizwa n'umusore yitwa Irerita Zoe je nitwa Akuriye the son of God Dr. Zoe aka Diko abashitsi nakiriye batangura bakina ukuntu je aka igiheko Vivi wewe sigiheko ni kivejuru Romani we ni kivejuru wenda kwakiriye nyene mbanze igihe nkakiriye biba rimwe nuko kuntu mbekeke wamushize he kereke mwana uri ya mwana keke meze fresh zigweke hano kanje n'umukobwa twakundana mani kombe cage wavuye wahukana nyene byanya ari umunsi twakora uza kwitaba telefone Ebana harasha amadresse ukuntu nyene urumva harahiye nizere ko nawe wayikurikiranye ko ibyo munsi byavuye nisanga nahukanye ariko nibaza ko uyu munsi nawe imeze neza onye ko nikiratera ikimusivye ko bidasa kandi mari happy nari nabonye gusa mugize Imana mbire nta nico aza kwereka none gaviva ariko rero arinza kwahukanisha atereza guca utorwa nyene yabikoze reka mani keke nigiheko nasho keke nigivejuru nashoka ntitwashobora keke ari mu muryango w'ibiheko nawe nyene ariko mani twebwe yaduteye ubwoba uribaza ko petit frère yaba igiheko je ndikivejuru kandi mani petit frère agira mariage congratulations bro teye ubwoba ariko nubwo ubikoze ntugire ngo ndihuta ahubwo amatwa asumira ngo mwene wabo nujya mukobwa nawe ngo niwugire wiheretse ndakwiyamye muba benda hamwe kandi mwara abantuze mwara ndakwiyamye mwara bavukanye ariko diko misi twavuganye nzo mubwira ko mfise ubwami wa mariage ewe nta gikubwa w'abahungu nubwo n'uwanda ufise si muri iyi myaka none nk'umwana w'abandi soreye ndacari ko ndarondera ubuzima ntazuwa butaye n'umwana w'abandi soreye nk'uri kuramubeshera iki nimba acabya mariage ahubwo se ndayivuze yumva sore ni sawa turakwakiriye kuri Fresh TV bigenda gute umutima wawe ngo uwegurira umuntu avuga ko atari imigambi ya mariage afise nyene iba ari blague tu blague nibyo avuga canke blague niwe oya ivyo wacu yavuze nivyo ari blague aje jore kuragira ikimuhira Eduje sinadurambe wagiye hirya yejo arabeje hari hirya yejo man yaje mugara umunsi igeze kuza oya reka haruka bijyana vandre urara umuhevye urumva ko nyene haba harahiye niki ariko muje gushira kano kuri stati mu kanya gaheze nishira kano kuri stati mvuga ngo aho hambere yaheze umukobwa yinjiye muri chambre y'umusore yasoka mu gutambuka acumbagira niko byari bimeze apfuye yava acumbagira ariko bava yiruka nkuru kwavu man abantu barantabaguye wabibonye kuri asa n'ikibazo Vivi kandi wewe biragaragara yuko wowe umaze kubona amasene mwe nayo menshi diko nakubesha amasene nk'ayo maze kubona ni menshi ariko nongera ndabatumirira kuza gufungura Rolex mu Cibitoke kujya 3030 ngira ngo nta wundi muntu akora ama Rolex aryoshe atari Vivi gift ndi ngaho imbere zanyu murabizi ko ndabubaha murabizi ko muri abasaza bandi bakunda nubwo banyu umwanya wo kubaramutsa
ndabakunda cyane ndabatumirira kuza ni hehe sese kugira gatatu mu Cibitoke 030 nimero ni ya yindi 68 560 264 mumvise ama anniversaire ndabibakorera neza hari ukuntu usanga n'abakurikaho amafaranga make make kugira ngo anniversaire yanyu iryohe amagato nijye nja kuyabwazanira kwa Mutamakijaja yabiteguye fresh rero you welcome tubandanya tuvuga tuti dutwike yabona ko imvura imaze iminsi iri kiragwa imvura irenze igwa rumva nk'ikivejuru mba numva ntekanye ya urumva umuhungu yerera tije tumunyagiriza ko ayo masene nabonye igihumbi ariko kwamamaza aho ngende namamaza ikibazo so kirihe mani kata ibindi se ndimwo ko naje mu gisagara sinaje kwiga nta n'uwa mbere mfize nawe uvyumva naje nje kurondera ubuzima ntazo wabutaye kandi nizera one day nzoburonka sikaze mu mwanya mafise umwana iruhande gwanje banumva n'ibindi bimeze fresh nyene so nivyo nyene Vivi tuce tunagira ko natangwe mvuga kwitwa Soleil nta kindi ndamuzi ko kirenze ico wewe basanzwe bakumenyene kuri Fresh TV utubwire neza na neza umushitsi watuzaniye uwo ari we nije ndababwira canke arivuga kimwe muri ivyo ya reka kubisonze ngiye kumuvugira icumenga ari amafaranga yampaye kuba perete parole wiwe numva bishitsa ko yivugira agenza kumuvuga nabi uko je ukonda muzi ngira ngo siko yiyize numva bibaye ngo ni Soleil ni Soleil. Am Soleil. Ne ako kantu gatangwa niko Am Soleil. Man zuko numva izina ngo Am Soleil ugambe numva nyene kijya ari am y'icongereza. Ariko nakantu Soleil kiyongera. Ya nagasire iri chanzo ti ashobora kubara ka. Nage ndikwa gute ariko ubundi nanje nibyo nande ngira. Ni Am Soleil musanze nitwa Mugisha Am Soleil. Mugisha. Ange M Mugisha Am Soleil. Am Soleil. Okay. Soleil rero ni muntu ki? Batangiye bakubona bibaza yuko nyene woba uri umukunzi wa Vivi kubera Vivi burya ngo burukweza ceza ko afise umukobwa mushasha ariko sinibaza ko ari ico hanini woba waje kuvuga oya si ico vraiment nini sindi umukunzi no bwango ndumukunzi wiwe ndumugenzi wiwe gusa kukarakwi ariko mubanye neza sinavuga ngo tubanye nabi hama Soleil n'umukinyi wa filme akaba n'umunyeshuri uriga ego ndiga muri universite wow wiga ibiki muri university niga France Gifaransa bivuze ko uri umupoire yes ndiwe nyumva mbere mboye kudasa nabo bivuba nawe kwibaza yuko ari hejuru ya urumva kubera ko umva kubera ko yiteye muri izo entertainment nyene ako nashaka ariko nivyo kera hari ukuntu bumva yuko menga umuntu yiga nka kaminuza y'igihugu menga ntiyoja mu muziki hari kera barigeze ko bayifata nk'ubu discipline bakumva gukina movie menga canke kuba ufise igisuko ku mutwe menga n'ibintu bitabaha mugura abona ubu umukobwa bayambaye ubu byarahindutse bayambaye impeta nyinshi ku maboko amara amahereni udusheneti niko ukabana n'umuntu nyene n'umukobwa wa bino bi kera byaba ari bipara gusa Vivi mugabo Vivi ndamurenganya yavuze ngo afise uwa kane gise ngizo yemenya gute ko yemenya gute se ko giye n'izo nzo zose navyitoreye mwibara wa mbere naciyemwo so rero kurundi ruhande ariko hari abantu batangiye nageze kubona muri studio je ahubwo nari nzi yuko uri umuririmbyi ibyo navyo nibyo ndimwo muri iyi minsi shaka gushikako ariko si indirimbo nyene ntirasohoka nagiye muri studio gusa ntiraja hanze ariko bizoja hanze ego ariko filme yo wamaze gukina ariko nimba atari banga iyo ndirimbo izoza yitwa gute je nahise mbona menga nimba abona ko menga watinye kukimubaza nimba atari banga iyo ndirimbo yitwa gute ni gospel ngira imana kuna mumba irimbisa habwo cagera anaduhonjeje iyawe wenyene basi igera amaze kuba projet nibaza katamuna za kuyibiba diko sinagiye imana basi imba ari y'urukundo ndirimbire kabisa oya biva mbarije bintu iyo ndirimbo yitwa ndakurabure kandi sinayikoranye twakoranye n'uwundi Chumenga ni hip hop twumve na tuhe gato ya ni y'urukundo ni y'urukundo ekabenda rufiri iririmbo raba Vivi nkaho nyene uri kuri acting erega uzoca ukora na video ariko yumva ntazo ari Vivi ntazo yishimye oya ntayishime ntaco mu gusamera nk'ugiranye n'akantu kakaje kwa kuntu baba basediza umuhungu niko muririmbira bishose namukore no kubituza by the ubona yuko aba yana bishize hejuru twagi murabure bon reka okay try it yoguha beat tugenda oya ntiwoyimenya deja kandi urayizi nk'ubu wasanga ari hip hop nawe ukavuza R&B let's go
reka ntangure ntaco bon sinzi mvuga gato kuko James mvuga ki wanje gusa okay kumbure n'akarofre oya ni rofre ni ndafise n'igitera ariko okay morning tonight uba wantwaye mwemuzi urukundo baby uba wantwaye kuko ndakwiyumvira kenshi ku munsi ndakuvuga kenshi ku munsi ndakwiyumvira kenshi imana ikurinde oh baby wanzinze ingata umutima urantoroka uromewe na Julieta wow fire nafatiye iwawe sinshaka kurekura shaka kuguma nduwawe sinshaka kukura fire nafatiye iwawe sinshaka kurekura shaka kuguma nduwawe sinshaka kukura kuko warandabuye mu rukundo birandenga warandabuye waraje nangura gutwenga reka nanje ndakurabure bebe ndakurabure ndo bikurenge jeje banje mbamejeje cewe ariko se abantu mufise amafaranga buri cyo nyamufatiye impano ngiyi mushire mu mine abantu nk'abayireri ba boss fresh TV abo cyo kugira ngo iyi impano mwishire kunuze bibara gukomye ega yaratangiye gusinzira Vivi ngarandabuye ndakurabure bisa n'akajwi keza disi merci uragomba kubikora nk'uwabigize umwuga canke n'ibimwe byo kwikina bon ya nyene ndabikunda cyane kuva kera n'ibintu niyumvamwo gusa nyene urazi ko biba bigoye kugira ushobore kubikora bizohava bikorohera kubifatanya na movie ko menga itwara umwanya munini bon ya nta kibazo byantwara kimwe cyose nogira umwanya wacu Vivi n'umwana hamba Vivi ko aravuga ngo bafite amafaranga ngo bayashiremo niki wewe uri kurashira nko ku munzane ingabirano yiwe wumva nko kwijana yo pima ibiro binga useka tamunzani twazanye ndacamenye ivyo biro no pima gute kandi tamunzani hari kugira ngo dushire ko turara nurumpereka ko ku munzani navuze ntawumvise nuwo nyene uwo kwanaliza ibikorwa byiwe mbabwenge kugera karabikora ibaze uvuge kwanaliza zanye analize mu gihe nabwiye ko jata no wambere mfise cimenya nane none ko kivuze neza kandi mbona wana gitaho gusa nyene mano urumva ko impano hari impano ziba zigendera samutemi twagiye turabamwo ugasanga umuntu arafise impano akarikonga ariko ugasanga kugira ngo ije ku mugaragaro biragoye rero iyo umuntu agize impano agahura na Diko mumenyesha makuru wa mbere ku isi y'u Burundi mugabo urumva ko bica bigenda biraza ambeshe yakuvuga nko nk'ubu tugira imana manager abantu zenya ari ngaha ubwo yamaze kuvyumva ashaka guca muhuza na Keina cyabakora umuti urumva ko ibintu iyo bimeze fresh ya karabona bisemenga koto kozo urumva kakaje kameze neza size kubera iki muri kumwe uri kuramu ufasha sinzi ko cyawe kinashitse kuva urabona nk'ubu mwazananye nyine misi muri kumwe usanzwe uri muri movie cyane ndanagukeze nabonye uri kurabikora muri Ego Oya kwa X-Ray aya mu pastor bakomeje kuba pastor kandi wa mugabo bijya ibintu gumukina bijya bizorangira ubaye umuvuga butumwa umukozi w'Imana rega n'ubundi je ndi umukozi w'Imana sinzi katamuvuga butumwa umukozi w'Imana agendeza agatuntu hejuru rega nta muvuga butumwa iwabo uyu munsi muri uyu mwanya uri kuranda abangana numfate nk'umukozi w'Imana kuba nashize agatuntu hejuru no kijyashu yabaye nyinshi ariko kandi nashaka no kubereka ko iri kurafungura Rolex ntigenda bigenda fresh ugasanga binure muri bazi tuzaniye na kamwe mana tubave tozo no munsi ikibazo kiri mu citoke naho uzi kujya 303 genda wirire yo Rolex nubwo utahansanga babwira ati boss arandongetse boss no bavuga boss ntajyo batse abakozi banje bose banyita Messi uvuze boss se no bavuga Messi ati Messi yamwe de Rolex acamo ati wani muzeke so none ko ndakubaza kuvuga ko uyu kwatse ko turi kumwe uyu munsi ngo ni ibintu birenze nyene tu nuko hari ugihe usanga hari ibintu wagiye urabamwo gasanga waravutse ugatanga umuntu kuvuka rero umuntu mubone izuba birakeneye kwesho naho tugiye ku ishuri ufise mukuru wawe ugwana urarucokoza uvuga ati je niya nkorako grand frère acagikubita urumva wumva nyene wishigikiye ya rero so urabona nyene
nabonye akina filime kandi akina neza mbega filime bayita ngo iki Ikura ku cavu ikura ku cavu iri poste kuyihe channel wishaka utuja kuri YouTube ukandika Afijifa TV Afijifa ni Afri Amagefa Afijifa karije tuyibona ikura ku cavu na Atweretse kuvuga ifite amapariti umunani yego na finale twarayihejeje tugadutangura indi shasha wowe kina muri umuntu ameze gute byatanguye nyene nyina ndakantu nyene kadashoboka neza buke gakubaga byarangiye nyene nanjye nsigaye mpanura abandi nyene byarangiye ntekereje none umwuga wa film ukunda nde mu Burundi umuntu ufata nk'icitegererezo kuri wewe ndashobora kuba nkunda Fanny Lavine kunakina yego ndamukunda nyene basi kunakina mu bagabo Itzere ko ari Vivi nawe nyene arimwo vraiment mu bantu bamaze gukora izina kujya muri mu Vivi nawe nyene vraiment arabizi arashoboye gukina yakinga neza nonda kuvugiye hari undi wagira uvuge oya nahereye ku mukobwa nkuko novuga n'umuhungu mu bahungu ni Vivi nyene yego nana oya kumwinjizamwo nawe nabivuze ko ufise rero modo yawe nibisanzwe kubera ko je nk'ubu navuye mu Kirundo rero modo wanje ari mugisha cobundi uraza uramukoma ngo ari mugisha nta yindi filime ngo arakora ariko mugisha kuva kigiye gihe nta yindi filime arigera akora afite filime nyinshi mana afite na filime agira ashiratse ko mugisha ro patriote yavuze ati nta ni filime izosubira no kwegera ntafise amasera asohoka buri munsi ayahe ndayazi se ntayazi igisobanuro reka atayihaye mugisha imana iguhezagire warakoze ijya filime ya Karire ijya filime izina ry'Imana nzopfita mvuye mu mutima Imana uziko no kundiza yandijije ijya filime yaruguruye inzoga rero mugisha yubahwe muri filime yewe niwe nzi mu Burundi bwose niwe nzi we nakuze nzi ariko uyu munsi cyari hari ibivejuru nka mede Imana irakiza ubahwe nyene respect ntibagira umusaza kimoko bandanya no kumutasha nyene Imana bandanye kumuba hafi n'umuvyeyi wanje ndamwubaha yarandeze aho ngeze uyu munsi nibaza karo kubera we abo ba mede bande bose bariko barankinisha no kubera ko basanzwe banzi kwa kimoko umusaza wo kubaho ariko cyo ni wozo turavuga filime ikirakina ariko man ndafise inyota ko nzokwisanga umunsi umwe abo bose twita ibihanganye warabihangamwe twahuriye ahantu hamwe basi tugakina filime imwe niba batana amafaranga hari bambwire ndayashirimo tuyikine kibazo kiri reka bivigifite sinsuzu kuyingodo yawe ariko kugira uhuze abana bahungu n'abakobwa bahurire hamwe nibiburiburi ntihobubuze miliyoni 100 ufise ku mufuko kugira mukora igikorwa muvuga ati all stars yahuye bose barahari mukoze filime ya nyari urakoze nizo miliyoni 100 genda mfise umuliyoni abandi ntaye wafise wewe sheka muri erega habuze ikintu kiduterwa kikadushira hamwe sinavuze ko ndahuza ku mafaranga yanje fise ikiko ndibwa so reka zino ndoto zize zibe twese nibyo twifuza so Vivi urumva yuko umwana w'umukobwa yatangiye kugufata nk'umwe mu bantu bicerekezo kuri we bibaye ngombwa yuko umusigira impanuro zibiri tunarangiza uwo muhanura iki muri no rugamba yinjiyemwo novuga rutoroshe so by the way mu rugamba turimo rwa industry ya movie ikintu cya mbere cyo nanze nkamusaba nuko yo kwirinda beef uko nagiye gusanga ikintu cyasubiza inzenya industry yacu hasi n'amabeef ugenda asanga ari mu migwi itandukanye tukibagira ko twese turi ku mugozi umwe twe dukwiye gukorera ikintu hamwe kandi bigacisaba ko yidandaza kwidandaza navuze neza ko ari ukwimenyekanisha atashatse kwikumira kagerageza uvuze ko Fanny ari mu bantu ushobora kuba ukunda kwidokimanta ku buryo bwose bushoboka abantu bose umva ko ufata nka role model mukabonana ngaza ko abantu maze kwamubonana usa gusanga barakungura ivyiyumviro icyo kusangira ivyiyumviro n'abapware nyene urumva ko bishe saa ko cubandanya bifokaliza kuri bajya abantu nyene ushaka kugira ngo ugere aho ushaka kugira nongera nsaba diko nyene nawe kugira ngo nyene bandanye buryo umuntu arenza bwira ati shaka kugera ahantu nyene bajournaliste ufushura niyo ushatse umushira hasi cyo kamuzamura ntibagirana yirere kumubwira ngo ijya ndirimbo yifate nka nk'amamani sanze nzi kuri manager bikore nyene rero banyene so nawe bibaye ngombwa yuko no nigiki wifuza yuko wifuza ku muntu nka Vivi n'abandi bose bameze nkawe
ugire kutubwira n'umuntu no munsi yogira gushaka icyo gufasha uburyo wifuza ko yagufasha. musanze nk'abantu bakina nk'umuntu w'umukino duhere kuri Vivi muri kumwe ni iki ubona akwiye kugufasha no munsi? icyo yamfasha hanini n'izo mpanuro akakuba hagufi akanyereka kubera nawe yarantanze ntibaza kubijyamo ibya muvi nyine bakaza bampanuro akanyereka ati ntabyogende Okay. hama uwovuga nk'ubakije Soleil ngire namwe investisemo yo gufasha mu buhe buryo nko kuririmba dufashe kubera kuririmba sindatangura kuririmba nyene jewe nyene yumva niyo nakoze twayikoranye n'uwundi ubu nashaka kuja kuririmba jewe nyene umva nk'uwamfasha nyene umva kadukeneye ba manager abizi akavuga ati uwo mwana vrema jewe nakunze ko ntaririmba canke nagize icyo abizi nyene ko abantu bakunda gutandukana ashobora no gukunda uburyo umeze n'uburyo uganira byose bibaho nyene akora ko mutwenze mbonye Vivi na Irene barabona bashobora arakunda kuzi nk'umusaza rero iyo numvise uvuze ijambo nk'iryo nyene ukuntu uteye ariko diko ubundi ko ryari nakuburanye n'umudemu nkaba ntaramenya ivyiyo bimeze gute Vivi reka duheze ikiganiro ndabashimira cyane ugira unjyaniranye ujya mudemu ntuzava ushira mu mago canke nyene ni kwa kundi nyene tuba turiko turagira nyene tubyubuzima. Vivi ndagusabye urazi ko cyamunsi numwe nase kukwishura nzobikwishura ku kindi kiganiro urazi ikindi kiganiro kirekire cyane sino ndagushimira cyane kuba watuzaniye Soleil uno mwana nkuko ariko arabisaba nkuko nabandi babibona arakwiye gushigikirwa ariko nawe bandanye bagushigikira mu rugendo nawe urimwo uri kurakora nk'umuntu ariko arainvestisa cyane muri ntuze ya mu bintu byo kwihangira imirimo ni navyo leta ibidushishikariza cyane ariko kandi no ku ruhande rwa filime nawe nyene uri kurakora so welcome again. Thank you ndashimire kwa mwanyize nkongera kwicara kuri intebe yo muri Fresh TV nongera nshimira ababosi banje aribo bakiriya banje ari nabo bafana ariko manje ndafise hangiro ryo kugaburira umukuru w'igihugu umunsi nzogaburira umukuru w'igihugu nonzemera ko nakoze agatwiko kabisa ndumva ndabishaka kabisa ukabana nka nyiri cubahiro arakubwiye ati cubahiro nkumva telefone barantelefone tugiye umunsi runaka niwe kwa ntare ni uzoja uyotegura kwa ntare azohara abashitsi wonderful uwo munsi azoshe so ndakwifuriza iterambere no kugera kure cyane kandi ugira inguvu cyanka byakunda zoshika ku ndoto zawe kabisa wow